maton majeste mu tuntu oya ngo gusanze umeze baravuga ngo barabonamo akantu k'ubukobwa byoba byavuye ko woba warabanye n'abakobwa cyane kubera sinadugiza amaso ngo ndarembutse ngi hari umuntu amaze kukudiraga yibaza ati kumbure yo bari deni kunjaga gote ndaze nko kuri social media bakibaza ati Michou reka ndamumvugishe n'umukobwa iki ivyo birabaho mugabo umuntu umugarurira hafi ngati je ndi umuhungu reka gufina ariko ntucugenda sinshanza ngo shingoma ndabikubwira mbonye byanse ndakureka Michou twari tuzi ko ari umuhungu Michou twari tuzi yuko twari tuzi ko ari umukobwa amakomantere menshi ico ni gipede ni giki iyo ubonye umuntu akwise umupede nibaze yuko ari homosexuel cyangwa umu lesbian muri wowe uca wumva gute kandi bwabo ndi ntumaramara nta n'isoni ubwira subiramwo numve ntinashaka kuzahugarura ku mugoroba ito bwabo ndi waraneye umutima no waruje wigenza ngo uje kurondera ngo imicanwa y'itabi nico cari kikuzanye none ngaho uze kuntuka usunje ubwiza abandi rero ito bwabo ndi warapfuye umutima ubwo uri no mushaha wewe kwari ukugusanga wasanze abatabizi ndagahanwa n'Imana ikoze daforoza byo ntibabura kubiraba burya abantu bose bakundana n'abatama nijewe bakuye kuraba ko ari jewe nkundana n'umutama gusa oya mukuru ambabarira si oya ye jewe mbabazwa n'abo bantu bashingwa n'ubusa bakaza kuvuga ivy'abandi batabanje kuraba ivy'iwabo erega urya nawe rero direka ndakwiterera inkiko urya mutama rero urya anukuri naho uraramwo sinshobora kumuheba abatabizi ndagahanwa n'Imana ikoze daforoza byo ntibabura kubiraba burya abantu bose bakundana n'abatama nijewe bakuye kuraba ko ari jewe nkundana n'umutama gusa oya mukuru ambabarira si oya ye jewe mbabazwa n'abo bantu bashingwa n'ubusa bakaza kuvuga ivy'abandi batabanje kuraba ivy'iwabo erega urya nawe rero direka ndakwiterera inkiko urya mutama rero urya anukuri naho uraramwo sinshobora kumuheba Hola my people ndabaramukije gake namwiriwe bivanye n'amasambo ko murabera ko kino kiganiro nitwa Noraske ntari wa gatandatu Noraske solution man of God the new creation and son of God I'm unstoppable n'ibindi byinshi ariko kandi muri iyi minsi nsigaye nitwa umugabo wa umugabo wuriya nyene niko bimeze ariko kandi yuri umugabo ntubuga biradio isabufa cyangwa iki cyangwa telefone mu kuri ufise iPhone nguru umugabo nawe urafise ibintu gabo yawe umuntu agaba abagabo umuntu kandi umuntu kazi niko bimeze ariko kandi ngire ko ndabaramutsa babandi bamaze iminsi bambwira ati Noraske turagukomboye uri kuraduha amakuru suko nabihevye navyo biri mu mpano imwe mu mpano ibihumbi mfise kandi ndazi yuko mfise abafana bankunze kubera ko umenyesha amakuru no ndacabandanya umwuga kumbure ndiko ndagerageza ndandere ngene noshaka kwa mihayora nkazana bishasha rero vuba munyitege ariko kandi nkuno munsi nako nagarutse nkaba nazananye n'umwe mu bantu bariko baravuga sana murabona imishatsi yiwe y'umujama aba yambaye ishapure no muri eklezia katolika yagenewe bose ariko umusaraba menga warahongotse n'umwana yahuri usarabagoze ariko niko bimeze abayitwa Pascal canke Pascal nde Michel hari ibintu twitse bya Blaise Pascal mokanga Pascal Pascal yidini jama Pascal shayo ibintu wahawi ibintu jama pression byazanga bari Blaise Pascal ndizaza nafye bagiye we ni usuheruka vuga uraciga mbega hati imyaka myinshi ko twaravuye ku ntebe y'ishuri niko bimeze turi kumwe na Pascal araza kubabwira byinshi ndabizi ko benshi mu vuga ati ntumutse izina rya Pascal kenshi bari abantu bavuzitse ku Pasika ariko arafise n'andi mazina menshi n'ayakazi n'ibiki muramenyesha kuri TikTok reka abidondore amazina yawe nyakuri nayo bagutazira ndazi amazina yanje nyakuri ni Gwemeye Michel Pascal Gwemeye Gwemeye Michel Pascal hama irindi zina nubwo abantu benshi banditse ko ni Michou
Michou Mbwa world. benshi baca barigabanya kuvuga mishu gusa. Mbe Muga Michou Michou- iryo world ni isi. Bo mishu Canke ijambo. donc nuvuga ati mishu atanga ibintu donc nuvuga ku isi yose ni ushaka kubiba international. Michou world. Gwemeye Pascal. Michel Michel Pascal, Pascal. ok, gwemeye Michel Pascal ninde kawaida? Gwemeye Michel Pascal canke Michou world ninde? Michel. Nk'ibyo bon umuntu abantu twese tuba dufite ibintu tugira ibintu Oya mvuze nti wivuge wewe hamwe wivuge uti mugaye ibintu tuba dufite biri personnel donc nivyo shira hanze. oya we vuga ivyo ushaka kuvuga uti jewe ndi nkuko jewe ndivuga nti no haswe numuririmbyi hama numwana w'imfura hama numugabo afise abana kwa nizaha agize ibi donc wivuge wewe. Okay. Novuga nti Michou canke Michel Pascal nuvuga n'umuhungu yego. Umuhungu. Yego. Ico giti ariko ico kintu kirateye ikibazo. Ico kintu kirateye ikibazo abantu benshi. Ntibemera ko umuhungu neza. Oya si ukuvuga ngo ntibemera ko umuhungu neza ahubwo benshi baracibaza ko uri umuhungu. Bari bazi muri idea. Bamwe baba babizi abandi bakaba batabizi abandi baba bashaka kumenya babaye nyene confused. Mugabo bose batanga kuzaremenya. Uri umuhungu donc iyo uzi umuhungu uri umusore cyangwa uri umugabo oya ni umuhungu ahubwo gusa akave y'ibintu akina abantu ntibari bwamumenye kandi yari novuga yuko ntibari bwabimenye ariko haragezwa ibintu bimenye ko yanatanga gusoka cane mu bintu ku ma social media kare barambana gusa kuri TikTok bakaguma babona twedakina nkakina ibintu nkina mahore ayandi ugasanga ko nkina hori ni muga ntibamenye uwariyo bivaye n'uko abandi bakavuga ngo tubona umenga ngo umukobwa ngo ukora ngo mu maso muga je sais pas yuko nabafite n'abakobwa nyene asapo gira karimu gira kwiriyo mishatsi menga ni perike. Oya pana imishatsi oya ntayabandi benshi bafite imishatsi mbwaje ndabifite yingeraga mugabo gashabuga n'umukobwa. Donc gwemeye n'umuhungu yavutse muri 2000 yavuze muri 2005 yavuze muri 2005 donc imyaka 10 19 yaramashantaka hewe tubishe n'umusigaye muri abagabo kuba n'uburebure none ariko amashuri wayize ni ngoga 19 ukaba uri university. Yego nubwo n'ubuntu bw'Imana kubera hari usanga baturusha imyaka ugasanga bashame secondaire ntiwadubaguye ikasi riko ndubura. Okay urabivuze gwemeye uri umwana wa kangahe muhira? Wa kabiri mu bakobwa. Oya mu bakobwa doga abahungu ni batatu abakobwa ni batatu. Donc batatu. Okay benshi bagiye barakumenya reka tugende kuzikora mwavyumvise yuko ari umuhungu afite imyaka 19 n'umwana wa kabiri mu bana batandatu donc n'umwana nibaze yuko umuhungu wa kabiri wa mbere n'umukobwa. Oya n'umuhungu umuhungu wa kabiri. Okay mwavyumvise babandi bahora bakunda kumenya ngo Michou yavuka n'abakobwa gusa canke Michou n'umuhungu canke n'umukobwa. Abakunda TikTok just ndayikoresha ariko marambara madama simbirayo nkavyumva kuri TikTok rero Michou arahasibije uho yaje kandi ukabutari bwa mu following cyangwa ubwabo n'ibintu akogwa akora ari ryambere umubonye yaje kuri TikTok urabe yitwa Michou world baza kusanga ibintu biryoshe cyane kumbure ndaza kuronka kanyancishe mu tu video tumwe mu tu video agenda aragira kuri TikTok mwe muri rira show ariko tutarashika ngaho watanguye gukoresha TikTok ryari? Nuvuga iyo ndiko ndakoresha ubu maze gukora kuri content zitatu gusa sindavye iyo ndiko ndakoresha reka nangwa ku yambere yambere natanga kuyigira muri 2020 hama bona yabonye abagenzi bariko barabigira nayibona ukugusa bona abagenzi bariko barabigira bona mengira tanga kuba umva ni hahandi umuntu yabona application abantu benshi bariko batanga kuyikoresha nawe akaca jamwe bonjamwo buke ntanga kuza gasha kwindi nyene bisanzwe nyene byo gukina bitoyi kwera abarundi canke abanyarwanda novuga ko abarundi n'abanyarwanda tuba twegeranye ku bintu bya TikTok cyane bakina ibyacu naho tugakina ibyabo canke tugakina byose
nangura gukina ibintu vyo hanze ibintu by'igifaransa mugabo byari ndushirako ukibaza yuko hava bakubona gusa nyine ukabona ko ata kintu kiriko kiragenda ariko mbona abandi baratanga kuvyagira iby'abanyarwanda iby'abarundi ninde bagasubiramwo amafilime yabaye bagasubiramwo hama bagakina ukini naco ico gihe nayo ikinye banyiba telefone nca konti nca ndayibura for example sinzi nge yagiye kugera yaciye babana ko naswe kwirondera kuri TikTok ndayibura hama ndagera muri ndavuga ati sinobara gatatu nasubiramo ndavuga ati reka ndindire umunsi nzoba ndoka wumva kiri mu ishure ma telefone umva nva kuyaronka hama ndagera mu gatatu troisième ndoko muri terminale mu wanyuma ndaheze ishuri 2023 niho naheje 2022 2023 ikigera mu kwa gatatu niho nashinda itangura icingira neza kiratangura kudokiriruka mbona ko abantu bose bariko barankunda ndavuga bino bintu bimeze neza ariko hacaza kuba akabazo nyene pour des raisons personnelles ndatika créer iyindi bashaka créer iyindi rero ubu niyo niko ndakorerako bwa mbere ya kabiri nahise Michou World mbwiye ubu nashinda yita Michou World 10 kugira urumva kuri TikTok ntumwuza amazina hamwe nshaka kadisi Michou World 10 niyo baca bamenyera ko abantu okay mwavyumvise ku bakunzi ba TikTok mwavyumvise kwitwa Michou World ariko hariko na 10 canke 10 kugira ngo ushike kumuronka neza aho dusanga ko ariko video nyinshi z'igifaransa z'ikirundi na cyane cyane utuntu twinshi dutwenza amazi imisi bari kumwe n'akana kajya kana muri kumwe kandi akaye komega ariko hakana nkunda kubona ko gahungu gatoya gatoya uje ni mutoyi wanje wanyuma nawe arabizi arakaze ndabonye ahubwo abantu bamukunda ngatabagira ntibari na public yanje gusa nyarasharagira yakunda kubera ngo nkunda kubikina hama akabona ko yakunumva usanga akavideo karyoshe gatesa kuraba akaguma vy'amaguma bisubiramo mva bisubiramo ngacusanga arabizi ariko abisubiramo rero acaramenya acasubiramo acadamubwira ati subiramo turaba acasubiramwo akavideo nubwo atigirira rimwe ivyo bariko baravuga ndaca bisubiramo ca mugatoke akibazo mbona ari sawa cavuga ati natangure okay Michou watanguye ryari neza na neza kuvuga uti bino bintu ngoma ndabikore nk'umuga wanje novuga kuri konti ya kabiri ariko ya gatatu burya niyo novuga yuko ndiko ndayikora ko ibintu byinshi bikenewe abantu bazazabibona niba ari amapromo abantu baba bakeneye kugira promo z'ibintu byabo ibintu by'indirimbo ibintu by'amamagazine ibintu by'amagence kugira ngo uhitemo kugira akavideo canke gusubiramo ibintu umuntu yavuze bigenda gutya uraba iki kugira ngo ushobore guhitamo ibyo ushoboye gukora ibyo ushobora gukora icambere na mbere kuri TikTok umuntu akora ibintu biri kuri trend cyangwa ikidafise trend uzi ko ufise public nka jewe hari ikintu ushobora kubona nk'akavido bijya turo nk'ama WhatsApp tukiya nshobora gukora kuri YouTube nkagishirako nkaca ndagitanguriza ko kwamba mbavuga ati ndafise public iraza public ingana gute public donc ama follower 45 même 46 000 yongezeko hama nkagira ikintu kuri trend ikintu kiri kuri trend nkagira novuga gute ndagisubiramo si ari indirimbo si ari ikintu cyo gusubiramo nkabikina canke nkavuga hama ugira nk'ikintu abantu bakora nkaje bakunda ibintu bya comedy no kuririmba n'ibintu byo haje uba wifashe ku mutwe bijya byose ugira urabifata ku mutwe ifasa repetition munyene uragerageza kubera hari ikintu usanga nk'abantu usanga barikora kintu bavuga cyane banyarutsa ugasanga nk'ubu ubonye sinzi ko mwabonye navuga gute ijya ndibuga nimba urugo episode kombi sinibuka muramuzi ijya yita mama prince hari ibintu ariko aravuga ngo ngo papa prince ngo viriza ngo teka umbere nkabye ibintu uri kurakina ukamenya ukuntu nimba yari ko avuga anyarutsa ukamenya kugukwartikira mu kanwa kwartikira mu kanwa ukamenya kuvuga unyarukirizamo kandi mbere wigeze ugasubiramo ahubwo sinebwa gatange gusa nayo niko ndabisubiramo nzashira gashirako
Wow, muzoyibona. Okay, muravyumva nitwa Noraske ntare wa gatandatu canke Solution man nije ndu kandi yizewe ntande hano ushoboye kuyakora atari wanje ariko kandi hagiye haboneka amakuru yuko amaze kwinjira muri Twafa byari bimeze gutubwira ngo ushe kuza muri Twafa. Byemeze gute? Cyangwa byagenze gute kuganira? Byagenze gute? Bon nabonye afishe bagize ya casting hama mugati reka ngende kugira novuga gutanta amachance kubera ashaka guhurira n'abantu bakasumbya ibintu hama ndagenda turakina sizi mwabibonye ababibonye ukuntu ya casting yagenze hama turakina bashabara ndagirwa amahirwe ndabarantora hama ndi muri novuga gute uko twatowe twari abantu bose mwatubonye mugiye muza muratubona muri geza muza murabona ibyo badutoreye yuko burya by'ukuri kandi mugenda ndabona ko abo vraiment badutoye bararavye amatara y'iwacu bararaba uko dushoboye ibintu kandi nabo baradufasha bakatungeza ubumenyi mu byo tuzi ego okay uramaze gukorageza imwe ya mbere wanashimye ngere wari wayanditse cya heruka yitwa gute yitwa amahitamo voilà amahitamo muramaze ko muzo mugende mumurabe kuri YouTube channel ya Fanny Lavine official hari ya Mamla ariko kandi amakomantere yari menshi bavuga ngo Michou twari tuzi ko ari umuhungu Michou twari tuzi yuko twari tuzi ko ari umukobwa amakomantere menshi ico ni gipede ni giki iyo ubonye umuntu akwise umupede umupede nibaze yuko ari homosexuel cyangwa mu lesbian muri wowe uca wumva gute muri cyo nimba gute oya urumva iyo abantu bakubonye cyambere na mbere ijya nakinye ndatahura umuntu yari ko arabaza ibintu ngo Michou twari tuzi ngo n'umuhungu cyangwa n'umukobwa ngo Michou yari ngo je nayenze ngo Michou bon ndabizi ko Michou ari umuhungu wenda akavuga ngo ngo je nayenze ngo Michou n'umukobwa ngo kuba kingo yaravuze ngo mushikiwe kandi atamukobwa ngo mushikanje biya nabibonye nk'ibisanzwe ubibaza ariko uwavuze bijya by'umupede nabira mvuga ati bon uwabivuze escaranzi uwabivuze eske yabivuze afatiye kuki benshi bamaze kumbwira yuko ababa bariko barabivuga babifatira kuri kujya kuntu ngo nkina kuri TikTok nkakina bon ibintu by'abakobwa ibintu donc ibintu by'utwambaye ibitenge byene nk'ibyo hama bakavuga ngo nukuntu hasa ngo nukuntu ngo ariko aragerageza kuhayajisa mu mahora bariko arakina je nuvuga ati je bijya ntibimbabaza ahubwo mbona abo tuba turi kumwe ni ubumenga birateye ubwoba ngo bishugohera ibintu bakwanditse ko ngo iki n'ibiki boje ndibaza twese mu bintu n'ibintu byose bya nuga industry yo mu Burundi cyane n'ahandi hantu hose nta muntu abura abantazi nta muntu babura bamukunda bose uraronka abantu ugukunda nabakuvuga nabi ndetse na CEO muri company turi mu FIFA bamaze kuvuga ko ibintu najeye bategeza kugira ikintu bambuzeko burya ubu numva bavuga ngo oya reka dakire nashanza gusigura ibintu byinshi abantu bamaze kuraba je ba TikTok mbandi ko ndagira bazogenda barabe neza burya amatrend ahari kuri TikTok nayo ibintu byo muri ninde nkujya mu kinyi aherutse kwitaba Imana bya Adrien mani bo mu kiragiro bwite bazorabe nibo bariko ntocuwaduka ukaza wambaye impuzu z'abahungu ukakina ibintu vyiwe ntibikunda ahubwo amatrend aba ahari aba ari abakobwa canke abarya bamama umva aba yavuze nk'ibintu bitwenza aba yavuze nk'ibintu byigisha tukaca tubisubiramo aba ari amatrend aba ahari ngaho badashobora kugenda banarabe ivyo nkina bindi nkaje usanga ari nk'akantu kagize kabaye vihari ugasanga n'umugore n'umugabo bazorabe kenshi nkina amahora abiri bazobirabe nkina amahora abiri nkina y'umuhungu nkina n'iy'umukobwa nimba ari iy'umuhungu ndakina iy'umuhungu nimba ari iy'umukobwa bazora nkaziya za DJ Brian ndiko ndakina ibyo ndiko ndasubira mu vyiwe sinogenda kubikina nambaye igitenge kandi nzi ko ari umuntu akunda kuba yiyambariye utuntu tw'udupira cyangwa nambaye shapo nkayingikira inyuma nivyo cankina ariho bavuga ngo kumbura ingene uvuga
maton majeste mu tuntu kwa ko mba ntagakiye oya ngo gusanze umeze baravuga ngo barabonamo akantu k'ubukobwa byoba byavuye ko woba warabanye n'abakobwa cyane byoba byavuye kuri TikTok cyangwa ni kutu usanzwe wimereye n'ikimana yakoreye bo novuga gute kuvuga sinibaza ko ari umukobwa afite ijisho sinibaza ko iryo bari riduze majeste biki oya majeste novuga ko majeste sinibaza mba nkingira geste kwa novuga yuko mbashaka kwerekana ikintu au fond ukuntu kiyo kiba kimeze urumva ko muvuze au fond anacingira nkuko rero amageste nibaza ko kidakonta cyane kubera sinadugiza amaso ngo ndarembuze ngi hari umuntu amaze kukugiraga yibaza ati kumbure yo bari deni kunjaga gute ndaze nko kuri social media bakibaza ati Michou reka ndamumvugishe n'umukobwa iki ivyo birabaho mugabo umuntu umugarurira hafi ngati je ndi umuhungu reka gufina ariko ntucugenda sinshanza amashingo madakuba bo ndabikubwira mbonye byanse tudakureba aharo banka kutari umuhungu baba uri demo reka gufina birakunda nyene akavyanka nyene ukamureba akabwa reka uri demo akajembege hanyuma abonye kuri umuhungu abonye kuri umuhungu akacaza kugutu ashobora ngo kweki gutanganya none usanda kwirika inyuma ngega tepama monseri numba novuga gute priorite sinipyoriza kuri wowe wenyene okay uramaze kwiyumvira ko muri imyaka 19 ari myinshi uramaze kugira umusheri jewe novuga ni bijya by'abana wari ufite akademi ukiri umwana apana abana ngo bijya by'abana wari ufite idemi mu minsi heza oya mu minsi heza oya je sitabyishura bayambwira wihebye ryari basi oya ndayihebye ryari ivyo by'abana bivuyemo ryari oya novuga apana abana ngo abana bato ndabibona yaje nabiciye mu novuga nyene usanga 7e 8e 10e nzaguye none ivyo wabihevye ukiri mu ma 10e aho rero ntihari bwatangure TikTok kumbure yo kufatanguye TikTok ntiwigeze ugira umusheri akana bati novuga nibanze cyane ku bintu mba niko ndakora hama ivyo navyo kwishura by'umuseri igeraje disara okay hamwe basi ndabizi yuko nyimbanyi vy'ukuri nkuko abimbwiye ati je ndi umuntu w'umugabo bakaguhende uri umuntu w'umugabo uriyumvira kuzogira urugo rwawe nivyo canke we ivyo kubaka oya kubera oya niho gunyiri ubu mama sindiko ndabitegura ariko umuntu avyumvira uramaze kuvyumvira umunsi umutije umunsi umwe zwa ndi papa x zuri umuvyeyi okay umuvyeyi Michou azoba kigira TikTok canke azoca yihagarika kubera ko kina papa bayigira kuri TikTok none bariyo rega je TikTok n'office dopo mandaba oya nyene urumva ingega biratawuri oya nyene urumva je novuga ngo abantu novuga abantu baramenya TikTok cyane YouTube burya ndamaze kubona ko kenshi abantu twamenye kwiraba ko filme naho nukina ikintu utari uwo niwoza kugufata ngo uzoshuza ngo ukine ngo twabuze umuntu wakina hore ngo y'umukobwa ngo uzoshuza ngo kwikina oya rero TikTok nayo novuga TikTok ukina ikije nimba nk'nyenda umurozi ndafata nkarondera ibintu nkaja ahantu hasana n'waye nkaza amatorosi nkanura amaso manini nkagira inyevyi mugasi bandi okay ariko tugerageje kuraba mu Burundi TikTok iri kirafata ikibanza ariko mengi ko yijuke cyane abakobwa kwereka abahungu batayigira naho nyene bicugariye canke batinya yuko n'abahungu boyigira bakabisanga ngo babaye bapenda ngo nivyo baca batuka bon je umuntu amvuga Nisora bamaze kuvuga ati uri umupete ho mwirigara uraja mu by'abagabo yawa na ube ndamba dafisi abahungu baja yego ndabafisi kubera abahungu abagenzi bawe benshi n'abahungu cyangwa n'abakobwa sasa ndabira sinavuga ngo ndabiraba cyane mugabo nk'ubu uje kudaba mw'ijoro uzosanga turi kumwe n'abahungu ku murango ntuburi kumwe n'ideni oya sivuga ngo sindabipanga sivuga ngo ndabyutse ngo namusi ngo nza kubigenza uko nuko je umuntu wese novuga kubera uramaze kubona yuko abantu kenshi tuba tujana ujana abantu bagufitiye akamaro
nima abantu bazoba bafite akamaro abantu bafite akamaro y'abahungu muri uwo mwanya nibo tuzojana n'uzobona turiko turajana mugasi kuvuga ngo bandi nzoba n'abahetse no turajana niba tuba turi kumwe muri uwo mwanya sa okay navuze nkubona ntagakarorero ngire nkine nka TikTok ni y'umugabo n'umugore no musi sishatse gukina amahore yose mvuga ngo ko abamaze kubona TikTok baramaze kubona yuko ndashaka gukina umwanya nkavuga ati be wa mugo hama nkahindura kamera nkambara nk'igitenge bikini bigati sa nakazi nyene ngahindura uwo musi nkavuga ati reka nkine reka nkine uno musi n'undi muntu dukine ko ritibire kandi turi babiri nzoza gutora umukobwa numva mu mwanya afite akamaro no tubana turi kumwe muguru masishaka kuvuga ngo ndaza ngo kuba ngo bari bo tuba turi kumwe cyane hama mbone yaho nyene n'abantu bazo baravuga ivyo nyevye ngo Michou ngo numpede ngo bikini biki jeje ndagusaba kunyumvira ko ibintu nyumvira ko ibintu wewe wenyene para kugenda kunyankisha abandi bantu kwani nimba unyanka reka kuguma mu muryango wo gusohoka we ni mwanaume ni munyanka timi ni dume nimba ambaye havuga igiswahili na Kiswahili Kiswahili nachuzi na okay yitwa Michou cyangwa yitwa Pascal muravyumva ariko kandi ndabwire yuko iyi riyo yacene nyine ushiye gusanga kamakuru kuri yize babandi baravuga ngo ni mupede ntabwo ari mupede nta nivyo yigeze abavuga ko ari amageste nawe y'abapede yavuze yuko we atavyabona mwe mubibona rero kazi kanyu hama ngo nyimba umwanka nkuko yavyivuge nyimba umwanka we mwanke kazi kawe ariko apana kumwankisha abandi ariko nyimba unyanka kabuhagaze mu muryango uwo gusohoka mu buzima bwanje bagusiga kuri uwo muryango sohoka bikwira para guhagarara mu muryango bisa abandi binjira nimba uvuyemo muri izo 40000 uranya sindakubujije kubera turi muri demokarasi utegeza nimba unyanka undeke hama ntugeze kunyankisha abandi abandi bareke bazi aha mu Burundi ninde wundi muntu ubona uvuga ati uyu vrema kuri TikTok nawe ndabona yuko ari karaza nka babiri ubona uti babiri navuga abantu basanzwe sinzi wewe uvuga ati aba ndabona bo bakora gose antwo ubizi ati hari abandi bantu bakora bondi bazana uvuga nka batanu vuga ntacyo batanu ndabona hariho Gina zirimo muzi Ginera ndamuzi hariho de la 5 hariho mbona hariho ubundi navuga ninde hariho n'abandi bitwa ba Yayu hariho ba Delisia nayo ndababona neza bon sindi kumva bivanye numva hari utabutarabamenye gasanga nzobamenya ko mbore babanda yimakora ariko kandi ndabaramukije hariya Ginera wagwa Ginera usigaye kaze kuri TikTok kuhaje ariko kandi na Michou umuhungu wanje abari karaza abaje ko bubi mu baririmbyi ntabafise ama TikTok cyane ndazi bakaze barahari n'abandi Monya Fleur Monya arakaze kuri TikTok bon ubundi abandi navuga gute abandi basabe bose mbambanya ama TikTok yabo ameze neza TikTok yunguka gute numva ko nanje kumbure no avanda yizako meze gute yunguka gute bon itamina mbere hari nubwo ama option ngirifise nk'ama option nk'atatu kugira wunguke hariho kuja mu ma live bakagiftinga bagwa amakado hariho bivaye mugani ibintu buri kurabagirira umva kamemra fata ukaja kuri live ugatangura gukina nyuma ndiko ndabakina nk'ibintu noba narakinye umwakaza akavuga ati urashaka kunsubiramo kaya kantu ariko uraririmba urashaka kuza kunsubiramo kaya kintu bijya bintu ariko urakina byararyoheye akabikina akaryoherwa akaca ku gifting hariho no guhembwa kuri TikTok kabamonetize kabamonetize hariho no kugira no kuyungukirako ugira ama promo ukagira promo y'indirimbo ukagira challenge y'indirimbo ikamenywa ugaje kwira ku YouTube ukagira ama promo y'amamagaza cyangwa ama company mwavyumvise kumbure ku batari bwaje kuri TikTok muze amamushiye kuronka namwe
ivyo bindi ubwo bundi burusho ariko kandi ndababwire yuko nta mwuga n'umwuga kiza kiretse wo kuroga nyimba umuntu wamubonye yishuhiye ariko yikorera TikTok apana kumujija no kuvuga ibitari ivyo utabanje kubitohoza kumereza ushaka gutunga umuryango wiwe so yari amateka cyane kuba twari kumwe na wewe Michou hari akajambo ko mukumva ushaka kugira abakunzi bawe ndetse n'abayaheze mbo akajambo nababwira abakajambo nababwira nuko ndabakunda cyane kandi mbanda nereka urukundo no kumanda ndabaha ibintu byoshe ku bantu bankunda hama no kubatankunda azogira igihe ngira mu nkunde basi muhindure opinion Paul mu majesina kuba utankunda egeguje kushaka ama commentaire nuzotiye vraiment kuza gushaka commentaire mbi kuri ku video nageze ni ibintu bisanzwe vraiment ni ibintu bisanzwe ndanga yukuza gufata ucugenda mu bantu ugende kunyararaza nico nakunda kwaraza sezera umu ex wawe nawe akajambo kamwe ku mu ex wawe ndaza mu ex umufisi arazagira abashaka cyatera kura jenda zigera ngira zakura oya no ba akajambo tuzobiraba mu minsi ariko ko muzobisubiramo ko muzora mu minsi by toxic musanga ariko arababara haje nyine ateza kuba barakuba bamaze kubica amare uri mu mafilme mishaja yari ibintu nyene nuko nye ariko musezere tu nawe ndamusezera musezere tugamaze ikiganiro mu ex wa cyangwa cyamukunda jewe kubera ni kubikora ne kumusezera ibi kweki nani no kwiyemera none none kumwiyemera gute nacereka ndamusezera ngati aho uri asha utunganirwe hama ufungura uryame kare amuzovyuke neza uja kukazi nk'abandi ariko naho yaguhevye ntaco yagize ntaco yagize gute yaguhevye yibaza ngo uzoca ubuho we nta bintu byo kuvuga ngo yari ameza ese mvuga ngo nanje namuheze nimwahibaye mwavuga ati reka zagarike sisi ndende dera kajembe getenda bakunda cyane tukanarazwe ntera gatandatu mu kamera bani wanje F hariya ndagukunda cyane thank you